umva hariho abantu bagiye kwizera Imana kubera ibyo Imana ije kugukorera wewe. Haleluya. Umva bazokwizera bavuga ati Imana ya naka ni Imana yo kwizerwa. Haleluya. Mwe murazi ko bakunzi baho CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza muremyi w'ijuru n'isi. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe Mwami Imana nizo ziturinda uko bukeye nuko bwije. Niki gitondo kubona tuvyutsa amahoro n'ubuntu bwawe kandi turizera Mwami Imana ko dukomeza kuba mu mahoro n'umutekano wawe ntangere kuko tubereye maso imisi yose. Oh haleluya. Mbega urukundo rwawe rwogereranywa n'iki, imbabazi zawe zogereranywa n'iki? Umuririmbyi niwe yavuze ngo urukundo rwawe rusumba ukwezi rugasumba n'izuba ngo nikuzimu rugerayo. Urukundo rwawe Mwami Imana nirwo rwazuye Lazaro. Imbabazi zawe nizo zatumye Mwami Imana wa muntu yari amaze imyaka 38 ku kidengeri aba muzima. Natwe twizeye urwo rukundo, twizeye iyo neza Mwami. Uhimbazwe kandi ushimagizwe muri byose mu izina ryawe gera Yesu Kristo Umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo uko biri kose ntutinye, uko bisa kose ntugire ubwoba. Haleluya. Ntugire ubwoba kuko kenshi abana b'abantu nitwe dutuma n'ibintu bidakoreka, tudashika mu mugisha wacu kuko tuva mu masezerano, kuko duterema umugongo Imana, ariko igihe tuyigumye ko yo ntishobora kutureka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya igice ca 43. Turasoma kuva ku murongo wa 16 dushikane ku murongo wa 21. Haravuga ngo uku niko uhora havuze, niwe acinzira mu kiyaga n'utuyira mu mazi asuriranye, agasohora imikogote n'amafarasi, ingabo n'abahizi barambaraye hamwe. Ntibizosubira kuvyuka, biradegeye birazimye mu rutambi. Ati ntimukibuke ibya mbere kandi ntimwiyumvire ku vya kera. Ngira nkore ikintu gishasha kuko igira giseruke ubu, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. Ibikoko byo mw'ishamba bizonyubaha hamwe n'intambwe n'ibisiga byitwa imbuni, kuko ntanze amazi mu bugaragwa ngatembesha inzuzi ahagadutse, kugira ngo nyweshe abantu banje bamwe natoranije, abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Amen. Murumvise ijambo ry'Imana ko risubiye kuturemesha ubugira kandi. Bantu b'Imana n'ukuri Imana si inanirwa gukora. Imana si inanirwa gukora kandi Imana si ishobora kwivuguruza kuco yavuze. Ahubwo twebwe nk'abantu ni twebwe dutera umugongo Imana, tukagira ubwoba tukabivamo kandi tukironderera inzira zacu. Ariko ijambo ry'Imana riravuze neza. Naho hariho ibintu bimeze nabi, naho hariho ibiteye ubwoba, ibyo Imana bigira akanya gatoya, ntikoresha, nta n'imbaraga ishiramo. Nta n'imbaraga ishiramo. Ijambo ryayo rimwe gusa rirakwiye. Haleluya. Ijambo ryayo rimwe rirakwiye kugira ngo ibintu bihinduke. Uko ni kuhora havuze, niwe acinzira mu kiyaga. Mwabyumvise? Umunsi abana ba Isirayeli baba muri Egypte bajabuka, baragize ubwoba. Baragira ubwoba bwati none ko tubona abansi inyuma yacu, tukabona ikiyaga imbere yacu, tujabuka gute? Mose aravuga ati Mana jewe heraba bagira bantera amabuye. Yavugira ati none ubwo bwo bamufise n'ukiki, sije nabahagurukije, sijewe nze aho ndiko ndabacisha. Nimubona inkingi y'umuriro imbere yanyu yamiba mu rukira, igicu ntimukibona, gihagaze mugahagara, gihagurutse mugahaguruka, mutinyiki. Ataba bansi mubonye ntimuzosubira kubabona ukundi. Haleluya. Imana ishira ubushobozi mu nkoni ya Mose, ati pa kurambura iyo nkoni gusa hejuru y'ikiyaga wirabire.
ariko Imana ndasenga Imana data rugira byose we nanjye tuyizere dushira ubwoba. Inkoni mwabona ko inkoni yoshobora gukora ikintu, ariko ijambo ryari inyuma y'inkoni niryo ryakoze igitangaza. Ikiyaga kigaburamwo kabiri, abana ba Isirayeli barajabuka. Abatari bavuganye n'Imana mwarabonye byabashikiye. Abanyeshuri bagiye kwinjira ngo ni inzira isanzwe, ntibamenye ko atari inzira isanzwe. Ega hari ikintu gikoreka kubw'abagororotsi b'Imana kidashobora gukoreka kubw'umuntu wese. Baraca mu nzira mu kiyaga bagiye kwinjira mu kiyaga cyabateraniyeko, abandi bajabutse. Rero umugororotsi twari dukwiye kumenya agaciro k'umugororotsi mu maso y'Imana. Umugororotsi arakomeye, umugororotsi arakomeye mu maso y'Imana. Uyu munsi urabona abantu bahemuka, urabona abantu bakora ibidakoreka, urabona abantu bihebye, ukibaza kubera iki biheba? No kubera batahishuriwe urukundo rw'Imana, batahishuriwe imbaraga z'Imana. Haleluya. Rero ibyo biriko birasuriranya ntibigutera ubwoba. Wowe senga uvuge ngo ndabizi uwo turi kumwe arakomeye, uwo turi kumwe ntashobora kuntererana kandi ntashobora kugutererana. Wamwizeye, wamuhungiye ko ngo agutera umugongo, ibyo ntibibaho. Haleluya. Ngo agasohora imikogote n'amafarasi, ingabo n'abahizi barambaraye hamwe, ntibizosubira kuvyuka. Urumva ingabo zisakrifiya, intambara yagwariye abana b'Imana zingana gute? Kandi mu bintu umenga birasuzuguritse, umengo ni ibintu hari igihe Imana ikubwira n'ibintu ukora, ukavuga ati none ibi bintu Imana ipfuze, ibi bintu hari icyo byoshobora kumara. Urumva akavuga utuntu banal. Mwibuke n'umunsi Yesu ahumura impumyi, agafata ivyondo, urane ivyondo agaciramwo amate n'ibintu daboro bisare. Ababona bariko barabikora bavuga ati uyu muntu ntakwije, ibintu nivyo ariko aragira. Donc agasiga ku maso, amaso akabona. Donc ibintu bya Yesu bimeze nk'ubupfu, bimeze nk'ibintu taco bimaze. Abanyabwenge barabisuzugura kuko babona ata bintu by'amasiyansi akomeye abarimwo, bakumva umenga ntaco bimaze. Umve birakimaze. Ibyo nyene bisa n'ubupfu, niho yayikije ubushobozi bwiwe. Haleluya. Ibyo ubona ko ataco bimaze niho imbaraga z'Imana zinyegeje. Haleluya. Ngo abahizi bararambaraye, abigize gakomeye barasuzuguritse, ariko ababona ko ataco bashoboye, ataco bamaze, barahagurutse barakomeye. Haleluya. Barasenya imisozi, baramenagura ibihindizo by'umwansi bakabivunagura. Kubera iki? Kubera uri muri bo. Haleluya. Ingabo n'abahizi barambaraye hamwe, ntibizosubira kuvyuka, biradegeye, birazimye nk'urutambi. Haleluya. Bimwe warubona bisane emba nibije kukurangiza. Umwami Imana arabihunja byose bikaba ubusa. Haleluya. Ati ntimukibuke ibya kera, ibya mbere, kandi ntimwiyumvire ku bya kera. Urumva Imana iri kugira ati reka kugumiza amaso inyuma, we raba imbere. Haleluya. Shira umutima kubira imbere, ibiri inyuma reka kubira ubirabira iki. Hari umuntu aguma yibuka amateka ya kera, yareke. Hari aho uhora wumva n'intahe z'abantu, canke kuguma wumva umuntu akubwira ibi byabaye by'iwabo. Oya, turi mu isezerano rishasha. Abamwizeye dufise ubushobozi bwo guhindura amateka. Haleluya. Twarahawe inkomezi. Imana rero yavuze ngo umva reka kuraba ivyo ubu jewe ngo iraje ngira nkore ikintu gishasha ko gigira giseruka ubu, mbega ntimuzokimenya.
Imana ije guhindura ivyo byaguhindanije, ije gusiribanga ivyo byose umwasi yubatse mu bugingo bwawe, yubatse mu rugo rwawe, yubatse mu kazi kawe, yubatse. Imana ije kubisiribanga, ije kubihindura bishasha, ije kurema ikintu gishasha. Haleluya. Kandi uzokibona, guma gusa uhanze amaso Imana. Haleluya. Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. Haleluya. Mwumvise ibyasa n'ibyapfuye, ibyo atabyizigiro bya birikari, Imana ije kubihindura bishasha, ije gutuma bitoha. Haleluya. Ije guhindura amateka mu rugo rwawe, ije guhindura abana bawe, ije guhindura umugabo wawe, ije guhindura umve ico umwasi ariko arakora cyo. Imana ije kuhinyuza umwasi, we gusa guma kuri we, ije guhinyuza umwasi. Kuko Imana niyo ifise ijambo ryanyu. Haleluya. Haleluya. Wa muntu yari amaze imyaka 38 ku gidengeri, nta byizigiro yaragira, kandi nabi wabo bari barahevye. Ariko umwami w'abami araseruka aza gukora ikintu gishasha. Haleluya. Haleluya. 38 n'imyaka myinshi, nta muntu n'umwe abaho yoba agifise ibyizigiro. Nta muntu n'umwe yoba akibaza ko uyu muntu yosubira guhaguruka. Ariko ndiyumvira iyi sene ashitse muhira yikoreye akarago kiwatashe, ndiyumvira ibyabaye, ngira bavuze ati n'umuzimu uje. Nibaza ko batangaye, bakabona umuntu aje atamba anezerewe, atanisha babafitiye kubera iki wahuye n'umwami ntanziga, ahubwo ashima Imana. Haleluya. Haleluya. Rero Imana iraje, iravuze ngo iraje gutembesha inzuzi z'ubugingo hose, aho hose atabyizigiro byari bihari. Imana iragarutse kwashira ibyizigiro. Aho hose hari ibisa n'ibyapfuye bitagishobora kuzukira, iraje kubizura, kuko ni Imana izura ibyapfuye. Umunsi Yesu aje kwa Barazaro, abantu baramubonye baratwenga ati mbega yaje gukora iki, ko ataje akiri muzima, ko twamutumye kagwaye ntazi waje gukora iki. Haleluya. Imbere ya Yesu hari cyapfuye kibaho, imbere ya Yesu hari ikintu gishobora kunanirana? Nta na kimwe. Yavuze ijambo rimwe gusa. Haleluya. Lazaro arazuka. N'ibyawe rero nibaza ko bitarabora. Haleluya. Abawe baracarimwe impwemu y'abazima, ni nawe uracarimwe impwemu y'abazima. Ureke kwihebura. Nta na kimwe kimunanira, nta na kimwe kimunanira, nta na kimwe kimunanira uvyumve, nta na kimwe kimusoba. Haleluya. Ibikoko byo mu ishamba bizonyubaha, hamwe n'imbwebwe n'ibisiga byitwa imbuni, kuko ntanze amazi mu bugaragwa gatembesha inzuzi ahagadutse, kugira ngo mweshe abantu banje bamwe nitoranira iki. Umva, hariho abantu bagiye kwizera Imana kubera ibyo Imana ije kugukorera wewe. Haleluya. Umva, bazokwizera bavuga ati Imana ya naka ni Imana yo kwizerwa. Haleluya. Mwe murazi ko Daniyeli umwami yaravuze ngo Imana ya Daniyeli nigiye gusengwa mu gihugu canje. Imana ya Daniyeli nigiye gusengwa kubera iki? Kwera ibitangaza bibaye. Haleluya. Kurarana n'intambwe basonzesheje, intambwe umuntu akava yari muzima, ariko abandi bagaherayo. Yavuze ati iyi Mana oya ni Imana idasanzwe. Haleluya. Nawe hariho abantu bagiye kwizera Imana kubera ibyo Imana ije kugukorera, bizera Imana wasenze, bizera Imana wize, bizera Imana wafukamiye. Haleluya. Iraje kubwawe, komeza gusa. Haleluya. Ngo abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Amen. Haleluya. Murumva ko ari ibintu Imana ikora kugira ngo imenyekanishe icubahiro cyayo. Nicyo gituma tudakwiye iminsi yose kwama twidoga, tudakwiye kwama twihebura. Hari ibyo Imana yemera bikubeko kugira ngo yerekane icubahiro cyayo muri wewe.
Haleluya. Ishimwe ry'Imana rimenyekane aho ubaye, mu muryango urimo, mu gihugu urimo. Haleluya. Mwishengero urimo, bamenye Imana wizeye iyo ariyo. Haleluya. Ikavyemera. Rero umuntu w'Imana subiye kugukomeza ubugira kandi nkubwira ngo humura. Haleluya. Ntiyagutaye, ntiyakwibagiye, ntiyakwirengagije. Hari impamvu wewe ukomeze kuyizera, uzobona kugira neza kw'Imana. Haleluya. Uzobona Imana iseruka, uzobona Imana ihindura ibihe, uzobona Imana ikunezereza kuko iravuze ngo ndaje gukora ikintu gishasha. Haleluya. Ngo kandi mugiye kukibona amahanga azokibona, ashima Imana wizeye. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Mwami Imana, sindambirwa kuguha icubahiro, sindambirwa kugushima no kugushimagiza, sindambirwa kugutazira no kukuninaza kuko urabibereye. Uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka, uri Imana itananirwa. Iyo userutse gukora nta kintu na kimwe kiguhagarara imbere kuko uri umukozi w'umuhanga, uri umwizigi, uri umunyabuntu, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.